umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ahejeje gushika mu Burundi avuye mu rugendo rwamushikanye mu gihugu ca Zambia. Muri rusangi urwo rugendo rwari ruri mu vyo guhuza n'ubundi imigenderanire yari isanzwe iri hagati y'ivyo bihugu byacu bibiri. Murabizi yuko ivyo bihugu igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Zambia bisanzwe bifise ibintu vyinshi bibihuza, haba mu vy'imico n'akaranga, haba mbere no mu bijanye n'indondasi, byo no kwita geography, nkuko umubona ikiyaga ca Tanganyika gihuza ivyo bihugu uko ari bibiri. Mbere ugiye kubiraba ugasanga ivyo bihugu bwa bundi ni bihugu bihana imbibe. Urwo rugendo rwari rufise intumbero zitari nke kandi rwashoboye gushaka ku bintu bitari bike. Ubwa mbere abo bakuru bacu b'ibihugu uko ari babiri barashoboye kuganira ibintu bisanzwe bigenga cane ivyo bihugu uko ari bibiri gusa, ni kuvuga nk'ibibazo vy'umutekano, ibibazo vy'amahoro, ibibazo vy'iterambere. Ariko kandi barashoboye kuganira n'ibindi bibazo bisanzwe biraba nk'akarere kosi, tuvuge nk'ikibazo c'umutekano n'amahoro mu gihugu duhana urubibe. Hanyuma kandi cane mu bijanye n'akarere, ibibazo bijanye na komesa rya soko rusangi komesa narirya mu kwezi kwa gitugutu guhera ku itariki ya 31 igihugu cacu c'u Burundi arico kizoba kiramutswa iryo soko rusangi komesa. Bashoboye kandi kurabira hamwe bijanye n'amasezerano amwamwe hamwe rero n'imyumvikano byo no kwita memorandum. Ayo masezerano akaba cane yoyo yarafatiye ku bijanye n'uburimyi hamwe ni uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Iyo myumvikano nayo byo no kwita memorandum nayo yaraba ibintu vyinshi na cane nk'ibijanye n'urudandaza ca mu kiyaga ca Tanganyika, ariko kandi n'ibindi nkuku hana inkozi z'ibibi. Hakaba kandi n'ibindi nk'ivyo gufashanya by'amakaminuza yacu abiri, kaminuza y'u Burundi na kaminuza y'igihugu ca Zambia mu bijanye n'ubumenyi. Hariho kandi n'ivyo kurabira hamwe ivyo gufasha abantu mu vy'imibano na cane ivyo gukomeza kubungabunga ubuzima bwiza bw'ibibondo n'ibindi. Nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yarashoboye kandi gutegwa iteka no kuja imbere y'inama nshingamateka y'igihugu ca Zambia arashikiriza ijambo. Ivyo bikaba mu buzima bw'abakuru b'ibihugu baramutsa ibihugu ari ibintu vy'iteka umuntu yo kwishimira, vyabaye ibintu vyiza cane. Muri iyo ntumbero nyene yuko azwi nk'igihangange mu bintu vy'uburimyi n'ubworozi, mbere agiye kuba ahubwo rurangiranwa gose mu ntambara yo kugwanya inzara n'ubukene, yarashoboye kandi kugenda ikigo c'igihangange, ikigo gikomeye cane citwa Acid Company gisanzwe gikora ivyo gukwirakwiza imbuto no kuzicuruza. Ico kigo rero kikaba ari kigo gikomeye cane, mbere gifise n'ibindi bigo bito gifise n'ayandi masoko mu bihugu 15 byo muri Afrika. Yarashoboye kandi kubonana n'abarundi basanzwe ba mu gihugu ca Zambia, bakaba baratamvye bariginana, barasoma barasubira, eka biba ibintu akabirya novuga. Ntiyagiye imbokoboko muri bwa bumwe busanzwe buranga Barundi, muri wa muvukano, muri kwa kwitaho abantu basanzwe nabo bashikiwe n'ivyago. Yagiye atwaye ingemu y'ibinyantete, nukuvuga murazi yuko igihugu ca Zambia cashikiwe n'uruzuba hanyuma mwimbo kagenda nabi. Rero muri wa mugenzo mwiza w'abarundi wo kuvuga bati ko umubanyi ashikiwe nikiza na jewe ejo kirashobora kunshikira, nuko rero yagiye atwaye niyo ngemu. Yamara rero nkuko babivuga bati minwe iryo hinyuranye, mugenzi we nawe yamushoboye kumusubiriza mu ndumane, kuko nawe yamutekereye izo mbuto z'ibigori kandi n'imbuto nyinshi, ivuga yuko abarundi nabo bashobora gutangura kurima izo mbuto z'ibigori. Ni imbuto z'ubwoko bubiri kandi zidasanzwe. Muri rusangi rero rwari urugendo
twese twungukiyemwo abarundi nako n'abanyazambiya. Ni ukuvuga yuko rwari urugendo rwari rukenewe, kandi twibaza yuko ingendo mwe nizo n'ubundi zobandanya kugira ngo ibihugu byose dusanzwe dusaniye imigenderanire bihungukire natwe tuhungukire.